Andi vipi? Fresh man. Mani twako turakora hama. Turi muri holiday, everything gonna be okay. Kubera ikizi zimbye kandi ziva mu kuzimu. Ushaka gutsamba n'umudem somesha. Urafise amara yo kugurira umudugu no munsi. Ariko jewe buke no gumuko. Aka karitime no kagumamo. 2020 ndabona yohera mfise udufaranga two kugura kaduga. Uko mbona nirihereni nate iswaga fresh. Ariko je iyo rimwe na rimwe ndiko ndagura n'impuzu. Ega je nta soni mfise. Menshi cyane. Utayagira gihari nuko ikibazo gihari nuko gira ibintu by'ubusitari ugaca kwinjira n'ivyo buyede urumva abantu baranyitiranya. Abantu baranyitiranya kenshi je sindi umustar. Ndi kumvo y'ububisho ni anajulikana mauzo nini. Jewe nimba nitwa umustar kumukumenyekana n'abantu benshi kuko nibaza ko ari ryo zina star n'umuntu mutuma arufu kwa Kiswahili umuntu azwi n'abantu benshi. Rero nico cyo tuma umuntu anyita iryo zina. Ubundi je sindi umustar nka wewe ntiwokora ibi, nka wewe ntiwogendera kuri taxi vero. Umva rero abandi kajya kamoto bavuga shikako hari ikintu nifuza kuronka. Ariko nkabona ngumye hamwe. STV Every Story Matters. TV muraho mko salama na mimi niko poa mnaviona kwa siku hii sasa ni Kiswahili tu ebana nitajaribu kweli Kiswahili sio sana lakini ebana nitajitahidi tu so kwa mara hii niko na Mr. Ushaka gutambisha umudem somesha ushaka mabia ku again somesha ndibaza mwamaze kuyibona turi kumwe na Necris bro salama uko bien uko poa niko poa Kiswahili tu hapa utaweza kweli tajaribu uko Mswahili aina noma kwako so Necris makuru yawe no Mbonda shima ushaka mabia ku again somesha Mandai yeah ushaka gutsamba n'umudem somesha ushaka ibia kuba gang somesha ushaka gutamba n'umudem somesha today navya henken twese kuri champagne cause turi muri holiday everything gonna be okay yeah ngira ngo ndagoye amaso je kwanza nambura marori eski urya ni andi cyane ni andi nyene uramuzi n'umugenzi wawe turabaje amasaha nabwo biragutangaje ko mubonye muri bigaba ko ari andi umva ushaka kuja kumuranga ngo ndagutware mugabo urabona ko tuzoba tugiye hando ya sujet ariko no andi yavye reka ndamuramutse kwanza umvirizawe ari ibintu byinshi arigira umustar umuzi gute wewe andi ndamuzi kuva kera depuis 2018 turabagenzi jusqu'à maintenant gusa kuri fibi ari ikintu cy'ubustari ma WhatsApp ibiki mugabo ndiko ndatangara ibintu ndabonye ko andi aranyica turatwica tumusanze mu kazi tutaye mubwiye andi vipi Fresh man. Mani twako turakora hama andi yende kachi wana uye dopi na wapi mzee mani tumurindire washatse kumuvugisha tumurindi sana vrema undo menyereye andi vrema kweli yigira ibintu byo gusharo sana no kugira ubuye ni bibi vyekaragira ndibaza abigize kubera ari mu kota yiwabo gusa andi vrema kweli andi tange siyo ndo bosi barajenda yabimenyereye sometime araja kubikora uyu munsi areka agira amatafari nuko nyene wamubonye nayo mundi je kuri jawe nibisanzwe ahubwo ngira nivyiwa andi ano matafari nayi wawe ni vya papa wawe donc nibiki mambo Je ndiko nkora akazi. Rabi ngenusa kwanza. Nsa nabi. Abandi none bakora bicafuza araba nawe unyomba ubiryamamo. Mazi iminsi nkora. Sana mazindwi hariho chance ya mbere nayimazemo indwi n'inusu. Iyi nayo ndayimazemo indwi nimi kuva lo 29 gushika nasije gusa kuri bonane gushika no munsi. None bigenda gute numu boss?
Messi none ndakubona bwa nawe ucusarisha impunzu urashobora kuyikoreramo inshuro 3 utarayimesa Messi nkima inkima ntimesa ntibayimesa kubera rega je nta soni mfise Be Chris wamubonye boy nabonye yandi vraiment ndatangaye ahubwo vraiment superstar mwe mumaze guhura yateye istile yabere Madura ari mu mafoxi Maya Jordan ibiki ndatangaye ahubwo nakamoto kwere en plus ariko abantu benshi utakunze gutahura azi Sioni ngene yabaye mu ico yahereyeko urumva Sioni ko ari umuntu azwi mu gihugu cyose uvuze izina Sioni uca wumva izina mu boss ariko Sioni yatanguye kudandaza itabi ijya pake rimwe y'itabi ipake imwe y'itabi ni kuvuga ko nimba yunguka amahera menshi yari nka desa ushatse kuvuga yuko nawe mu misi wibona nka Sioni umuntu we jendi yandi shwa kubundi muntu ariko nanje peut-être ibi ntavyo nakora mu myaka 2 inyuma bayembwangaye ku munsi 5 bar Chofata 5 bar yashire mu kwezi nangaha none ndakubaze bon reka genda bimenyereye mura ndakubona ubikora nibisanzwe donc sana vraiment bo toko turagira ikiganiro ndavuga ati mbo ndakura bakwanza avuga ati visage mbe ngo ndayiza ahantu avuga ati sinogenda nakora mukije kwanza ndagwe big up none yandi nk'ubu nokubwira ati nzoze ndaguha akazi uzoza uraza muhira kunyoza kunyoza nze ndaguha amahera koza gute kwanza turanjana muri dushu nkanda unyoza nze ndaguha amahera wambuye nyene nkakoza ese amahera none ni nkuko buri nkuko n'ubu ngaho uri kurakorera amahera wogo munyigisha ingeso mbi oya ni ingeso mbi gute reka akazi kose simakara abara akazi ngo ko kwicafuza gutya jewe ndakunda inoti kweli sawa niyo mpamvu ndashaka kumenya andi akora iki akazi principal ukora ndunda kumenyere uri mu boss ibintu byo ku host sinzi uri mu boss wa ISTV ubu ndakubonye mu kiede narabivuze bwa mbere kandi ndizera ko ari ibintu nkora ntahura je ndafise icyo nshaka kuba kandi ndafise intumbero y'ibi bintu intumbero nuko je sindi mu boss cyambere ariko haraho nifuza gushika hari icyo nifuza gushikako hari ikintu nifuza kuronka ariko nkabona ngumye hamwe ntogishikako kuko la majorité y'aba boss benshi baba bafise ibintu byinshi bakora mugere nararonka ijya opportunity none ko andi agira ibintu by'ubuyede akigira kandi ibintu by'ububisho by'ubustari umva bijanye n'ivyo bintu kuko nga arabademu tudinanye muzinanye babagenzi ngabo kubona ebana takuwa so sana mzi rero je n'abademu n'umudemu mpuza n'abademu baki kweri demu duhuza wa mbere ni wa muntu ashaka kunsporta mu kintu cyose akumva yuko uyu none ndi proud navyo d'abord nta nukujugumira ngira nimba ndiko ndabikwa suko je kuva mvuka sinebwabikora ntangiye kubikora uyu mwaka kubera iki ni ukiraho nyene nimvo iyahe yatumye wumva woza gukora ibintu nk'ibi kandi karatavye wahora ukora imvo rero yatumye ndakubwira yuko ibi ndiko ndabikora no munsi kandi ariho hantu umuntu abona ko ntobikora yego je vraiment bon sinkenye cyane dukeya two kujya turaboneka kandi proud navyo ariko ndafise intumbero ndafise ikintu nshaka gushikako nabonye rero ntacaragirije nsimbe ndonsa kanya kuko je guhostinga biri muri jewe muri jewe big up nifina endelea zangu niambia udemo ya sisi wewe bile ntavyo ukora ama mimi niko star sinogira ibintu nk'ivyo oya siwezi bane rega muri bank na wewe tujane muri bank kwanza urafise account ya account ndayifise jane turayagufise yo 500,000 500,000 gusamara arimo tugende urumva arimo ayufise yose urafise amara yo kugurira umudugu no munsi ariko jewe buke no gumuko akakaritsime no kagumamo 2020 ndabona yohera mfise udufaranga two kugura kaduga uko nukuri kuko aya mahera sindayajyamwo fata 5 bare kukweza utora ni 150,000 cukuramo ama dimanche niyo tudakora dufate ko uronka nka 20,000 iyo 20,000 rero namahera menshi cyane utayajyamo gihari nuko ikibazo gihari nuko gira ibintu by'ubustari ugaca kwinjira n'ivyo buyede urumva abantu baranyitsiranya kenshi je sindi umustar ndi kumvo y'ububisho ni anajulikana mauzo nini jewe nimba nitwa umustar kumukumenyekana
n'abantu benshi kuko nibaza ko ari ryo zina star n'umuntu mutu maarufu kwa Kiswahili umuntu azwi n'abantu benshi rero nico cotuma umuntu anyita iryo zina ubundi je sindi umustar nka wewe ntiwokora ibi nka wewe ntiwogendera kuri taxi vero umva rero abandi kajya kamoto bavuga ati je ko simpunyorako bakanishike taxi bitu kama ibe rero jewe nibaza yuko ndakonye no kubihanura abantu ego umuntu agenda uko ashatse kuko je nta wantumye ariko ndafise intumbero ariko mu buzima ushaka kugira intumbero kubera iki none umukuru w'igihugu wewe umukuru w'igihugu niyo mana ngaha ku isi urumva niyo mana y'igihugu umva havuye imana hakurikira umukuru w'igihugu mu gihugu niwe haca kurikira tuganza twese kubera ikafata isuka kubera twamubonye yikoreye ibido Sitashaka kubigira kugira ngo yerekane image nziza ziriya foto iyo adashaka ko ziboneka ntiyari kubibuza kandi vyari gukunda niyo mpamvu none ujya ni umubosi w'abarundi urumva ni umubosi wacu twese ujya afise gutanga ubuzi akabuhereza n'abantu 10,000 umva ni umubosi atakintu nkekabuze natangaye kuko kuva aho twabiri turabadama twakuzuyemo ibiti bya hivi sasa hivi nakuwa nasikia anashangaa sana andi janda sikibazo shaka kukubaza uri kurakora ibintu nk'ibi sivyo ukabuzi yuko twebwe nk'abakoresha bawe donc abandi bantu bose dukorana muri ASTV donc novuga ko uradutwara sivyo iyo uri kurakora ibintu nk'ibi rero kuri twebwe abakoresha bawe mu maso yawe kandi uzi yuko biranatandukanye n'akazi duhurirako kuri wewe uba wumva gute uri kurabikora twebwe tubona tuvuga ati uriya ni wari umubosi wacu imwe mu ntumbero zanje hari izo novuga nizo ntovuga ariko imwe mu ntumbero zanje harimo kwigisha no gufasha muri none kwanza uvuze kwigisha uri ngaha turi mwisite sivyo uri kurasiha amatafari ni bande baba bahari ngo ubigishe nibaza yuko nabo dukorana aba bavyo wabonye dukorana bonyene baratangara wewe barambona ni rihereni nateye iswaga fresh ariko je iyo rimwe na rimwe ndiko ndagura n'impuzu muramparura impuzu ingene nkaca mu gatsino kubera iki none nzoshaka nkora ikintu kiza kugira ndonke impuzu nziza odiye ka mahera ava mu buca ega mahera akogwa n'ubucafu nyene kubera iki none parcelle zimvye parcelle razimvye sana nk'ubu tugiye tukaraba parcelle ya mbere zimvye mu gihugu cy'u Burundi iraruta imodoka ya mbere zimvye iri mu gihugu cy'u Burundi imodoka yinjira yose mu gihugu cy'u Burundi kagugwa n'umuntu w'umurundi iri munsi y'parcelle ya mbere zimvye mu gihugu cy'u Burundi wibaza no ko ari kubera iki ariko nisi n'ubudongo nivyo bizimvye ihoro nimba ari ihoro baje inzahabu mu Kirundi kubera iki zizimvye kandi ziva mu kuzimu urumva kandi ivyo nivyo bintu vya mbere nkeka muri Afrika yose twishimira dufise kurusha abazungu badafise ni kuvuga yuko rero ibi nyene tugaya wewe nuko tutavuga imishahara yacu je narari umushahara wanje d'abord nkaca ndabana rimo yansimbiye ngaha fresh sana ejo ushobora je nk'ubu je ndafise abatoya banje biga kubera jewe ni jewe menyikaye uniforme urumva cha wibaza jewe ayo mahera no bampembwa muri STV ivyo cyose yo binkorera kazi garuka nanje akamfasha kuryama kugira iki kira kitu ni kuvuga iki kiri kigiye hari ibindi bintu kigaruka kumfasha ni nkuko nohura n'umupeti ameze fo urumva afise ikibazo ukamufasha rero kugira ndabishike ko nanje nuko nkora ibi ejo rero ndiko ndigisha umuntu nafashije nimba ari amajana 5 yo kurya igitumbura agaca nsanga muri ibi bizomwigisha wenyine azovuga ati kubera ko umuntu akarakora ibi ariko yarigeze kumfasha kandi akabazwi mu bindi bintu kanaka urya n'umwuga ni untunze sinobesha ni mwuga untunze STV jewe niho mfise akazi niyo mfise kila kitu for now rero nibaza yuko ibi ni bintu nkora nshatse ntawo bintuma nta nuwo no bituma kubikora ariko icyo ntuma abantu akazi koze burya buzitugaya vraiment nibwo burimo amafaranga ubu rero ushatse kumbwira naje nzohezereye ngaha wewe kandi n'amakomantere ndabona ngo murishima twishima gute mbwa ko bataravuga je ko nishima wibaza ko kubera biravana nico bitukwishima abantu nakarorero none je cyo kwishima kugira ntaco mfise nta muntu umwe atishima ndi ngaha ndishimiye kuba ndi muri ibi kandi aya mahera nza kuyaronka njyo kandi renka yaronka ndafise kuja kunwa mwa gasoda nkihapore amata fresh ugasanga hari n'utundi dusiga TV ndibaza
mwabonye vyinshi twaganiriye kuri Chris kubijanye na music donc twizere yuko wagize ibihe vyiza. Yego ndabashimiye namwebwe ku kanya mwamaye. Yes kandi donc ibintu twamusanzemo sinzi mwabibonye. Yes ndabashimiye cyane mwanda mugira ibihe vyiza. Ciao. STV, every story matters.